uwanyoye ku mazi ya Yesu ntasubira kunyote ngo bantu b'Imana. Ashira inyota y'ubusambanyi, ashira inyota y'ubusuma, ashira inyota y'ububesha, ashira inyota y'urumoga, ashira inyota y'inzoga, ashira inyota y'ikibi cyose. Haleluya. Wa mugore ngo yumva ati ako umuntu yompa amazi singaruke kuri iri zuba kugoma kuri iri riba, ati ahubwo atego ati yanga. Saramubwira ati kugira ndashaka kuyaguha, atariko ndashaka ugenda uzana umugabo wawe. Haleluya. Tigenda uzana umugabo wawe. Wa mugore atereka jewe nta mugabo ngira. Yesu aravuga ati nukuri ndashima. Aribonye arirukonesa arabona icyaciwe aracemanga je nta mugabo ngira. Yesu atuvuze ukuri. Bantu b'Imana, ikibazo ni kimwe, abantu ntibashaka kwemera intege nke zacu. Bakunzi bahorekana TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe ngo shima Mana, shima urukundo rwawe neza yawe, shima ubuntu bwawe bugeretse ku buntu tugurira uko bukeye nuko bwije. Mushimira ko turonkeye akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ryawe. None nyaguhoraho ndasenga nsaba mpwemu yera umufasha mwiza twahawe, wazabane natwe twese. Ari jewe ndiko ndavuga unyuzuza imbaraga zawe, ari nabazokumvira ijambo ubasiga amavuta yo kumva no kutahura ijambo ry'Imana ariko riganiriza imitima yawe. Twese tugira inyota n'inzara yo gusana uwadukunze, umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze data, icyubahiro cyose n'ikibi cawe, ni mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo nihaba hariho ingeso yakunaniye ukumva waragerageje biranka, nagira ndakurangira umuti ni Kristo. Emera ugura umutima wawe yinjire muri wewe, azokumara ubwoba, azokumara inyota, azoguha gushikama, azoguha gushingira intahe izina ryiwe atabwoba ufise. Haleluya. N'ivyakugwanya n'ivyakunanira vyose ubimwegurire, wewe arafise ibitugu bikomeye kuvyikorera ibyaha n'ibigabizanyo byacu, yarabitwemereye. Rero umuntu w'Imana ndakubwira ngo reka kuruhira muri inosi. Haleluya. Reka kuruhira muri buno buzima kuko buraruhije, ariko dufise umukunzi yavuze ngo nzanira. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Yohana n'igice ca 4, turasoma umurongo wa 28 n'umurongo wa 29. Maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene asubira mu gisagara abwira abantu ati nimuze murabe umuntu ambariye ivyo nakoze byose, nambariwe Kristo. Haleluya. Haleluya. Iyi nkuru ni nkuru ngira ngo umuntu wese asenga arayizi. N'udasoma ijambo ry'Imana iyi nkuru arayizi, kuko bamaze kwigisha ko kenshi mu mashengero atandukanye, abigisha batandukanye. Ni inkuru y'umusamariya. Haleluya. Ni inkuru y'umugore w'umusamariya yahuye na Yesu kw'ivomo. Haleluya. Kw'iriba agiye kuvoma. Yesu yari yabonye ingorane. Uyu mudamu yari marginalize. Uyu mudamu yari asuzuguritse. Uyu mudamu yarababaye kandi yararushe cyane. Abantu b'Imana ikintu nabonye, icyaha kiraruhisha, icyaha kiravuna. Mbe urazi ko iri mu cyaha niyo abantu bavuze bivugiye ibindi bintu uba wikanze, we wajya nabo ariko baramvuga wamana ugwikekwe, n'abatakuzi umenga barakuzi, n'abiganirira umenga ariko baganira wewe. Kubera iki? Kubera icyaha kiraruhisha. Uyu wewe yarafise ingorane zikomeye. Urumva yaratinya guseruka abantu babona.
yaratinya kubera abantu baramwanka, abantu yari yarabababaje, arabayatwariye abagabo, yari marginalize, abantu bari baramuhariye ivomo, yagenda kuvoma wenyene, ntiyashobora guseruka aho abandi bari. Akagenda ngo ku murango, hamwe azi ko ata muntu n'umwe ashobora guhurira aho hantu, akaba ari aja kuvoma. Nawe uyu munsi hari icyaha cyakwizingiye ko abantu gishobora kuba ari icyaha cy'ubusuma, abantu bakakubona ukaje ubona umwe wese ariko ariyegereza agasakoshi kiwe, urumva? Cyangwa ibyaha ni byinshi, ntabyo nzi, ibyaha ni byinshi. Abantu baramaze kuvuga turya, mwirinde. Niyo abantu bariko baraganira bakakubona uja ati yewe murakumbura mukekeka, amajambo urya murayazi, uvuga rimwe akakuremera 10. Hari etiquette iri ku gahanga kawe, kandi iyo ntacyo utakoze, ntubona niyo numva n'ingene ngo bisohokamo, ariko ibanga ni rimwe. Haleluya. Ibanga ni rimwe. Umwami atananirwa, umwami akundana, umwami adatoranya ku butoni, umwami agirira neza ababi n'abeza, umwami agushiriza imvura bose, akakiriza izuba bose, twese. Uyu ni we ari kuganiriza umutima wawe uyu munsi, akubwira ngo zana uwo mutwaro wawe, genda umubwire uti uri iki kintu cyarananiye, ntabara mwana, ntabara. Utuma ugenda urabe n'umuntu w'umwizigirwa, ugenda ubimuganira, umubwire ati ndagusabye umfashe gusenga, kuko iki cyaha cyaranyizingiye ko kandi kiranduhishije. Uyu mugore yararushe. Yesu amenya amakuru yiwe, hari umuntu agora. Haleluya. Ese icompa uyu munsi niko mvugira ijambo, Yesu yozi wawe, hama nawe ukemera kugura umutima wawe akinjira. Haleluya. Ukemera akinjira. Niyinjira ntashobora kugusigura, ntashobora kugusigura. Ibyo ntibikunda. Hama ngo uyu mudamu agiye kuvoma, Yesu ngo niho yarari, abigishwa bari bagiye mu gisagara kurondera ibyo gufungura, ariko we asigara aho. Yavuga ati uyu mugore reka ndamurindire, jewe ndamutabara. Wa mugore barashitse ati ndagusabye umpa amazi. Undi ati ni gute unsaba amazi, uri umuyuda, jewe ndi umusamariya, ngo baranenana, ndaguha amazi gute? Atewe wa mugore we, atari kiyoba waruzi uriko aragusaba amazi wari kwihuta ukamuha. Nkuko nanje akakanya ndiko ndakubarira muntu w'Imana, we hari icyaha cyakwizingiye ko we utabona ingene ugisohokamwo, we uvuga uti Mana nkora iki? Umva, iyo umenye uri kwavugira, ubusiranire ariko aravuga ni Kristo ubwiwe, ariko aravuga kugira ngo abohore uyo mutima wawe wuzuyemwo ibyaha, wuzuyemwo uburuhe, wuzuyemwo ubwihebe, umva wuzuyemwo amarushwa n'amagogo. Niwe ari kwaganiriza umutima wawe, wemere uwugurure, nawe aragira icyo akora. Haleluya. Uyu mudamu Yesu aramubara ati yo waruzi uri kwa yagusaba, wari kwihuta ahubwo ntiwari kuvuga kabiri, wowe wayamuhaye. Aramubara ati none wewe umpa guta amazi utagira n'ikivomesho. Ati tese ndaguhaye amazi asanzwe madamu, ndaguha amazi y'ubugingo. Yumva ati kandi ninayagwa ntuzosubira kunyoterwa, ntuzosubira kunyoterwa. Haleluya. Uwanyoye ku mazi ya Yesu ntasubira kunyoterwa, abantu b'Imana. Ashira inyota y'ubusambanyi, ashira inyota y'ubusuma, ashira inyota y'ububesha, ashira inyota y'urumoga, ashira inyota y'inzoga, ashira inyota y'ikibi cyose. Haleluya. Wa mugore ngo yumva ati ako umuntu yompa amazi singaruke kuri iri zuba kuvoma kuri iri riba, ati ahubwo atego, ati yampa. Yesu aramubwira ati kugira ndashaka kuyaguha, atariko ndashaka ugenda uzana umugabo wawe. Haleluya. Genda uzana umugabo wawe. Wa mugore aterega jewe nta mugabo ngira. Yesu aravuga ati nukuri ndashima. Aribonye arirukonesa, arabona icyaha ciwe, aratemanga. Je nta mugabo ngira. Yesu atuvuze ukuri. Bantu b'Imana, ikibazo ni kimwe, abantu ntibashaka kwemera intege nke zacu.
ntidushaka kuzemera ariko ukabana utaremera intege nke zawe icyaha muracyari kumwe umwasi aracyakufatiye umwasi aracyakuboshe umva uracyakunze icyaha ariko uwo cyasesemye no kwibarabara yubuzindura ati Imana ntabara nkure kwiki cyaha nkura kwiki cyaha uyu mugore avuga ati nta mugabo mfise Yesu ati nibyo uwo atuse abagabo bane ati n'uyu ufise sigwawe murabyumva iyo kuvugana na Yesu iyo Yesu yaje mu bugingo bwawe urihana urigaya urisuzugura urabona ibidakwiriye urabona ibitabereye ukabisuzugura byose haleluya Yesu agirira neza umudamu wacariruka aha twasomye ko Yesu yaramubwiye ati gihe amubwira ati ariko aya mazi yatangura kurondera amakuru ati nabasogokuruza bacu banywa kuri aya mazi kuri ririba Yesu aramubwira atumva igihe kiraje kandi kirashitse aho abasenga data bamusenga mu kuri no mu mpemu bisigura ngo abasenga data bamusengera muri iri jambo ry'Imana no mu mpemu no muri mpemu yera haleluya wa mugore acariruka ariruka mu gisagara hamwe atashobora kwemera guhura n'umuntu umwe ariko ajya mu gisagara uhuye na Yesu ushira ubwoba ushira amanga uhuye na Yesu ntabwo isubira gutera ubwoba ugira ibyizigiro ugira amahoro ugira umunezero haleluya wumva wera rero umuntu w'Imana wewe wumva urushe n'ukuri reka kuguma muri uyo mubabaro reka guma wiyugaranye harabugaranywe ngo n'amadini harabugaranywe n'ibindi ntacyo byari byo Yesu nta dini yasize abantu b'Imana hari iri jambo abamusenga ngo bamusenge mu kuri no mu mwema ukuri nuku kuri n'iri jambo no muri Saint-Esprit nta bindi by'amadini ibintu bibosha abantu ngo binabire ibyo ntabyakeneye nta n'umwe bizogira icyo bimumarira ariko izogira icyo bimumarira nuko yagiye akagira icirore iri jambo haleluya rero wewe urushe wewe uremerewe wewe ubabaye wewe unaniwe ingo kwa Yesu arakugirira neza haleluya abantu benshi bararushe abantu bose ndaba abantu mu gisagara ukaraba imiruho bafise bari kuba mu buyoga buraho bugenda mu bicaru ukagenda bagenda baradeba barazempera mu ibarabara bandura umugi barishe abandi bari ibintu utabona iyo bijaniye bibi uri umusambanyi bara uri kuri ya fonse davantage ariko hari umwami agutegeye ibiganza haleluya hari umwami akunda hari umwami ashaka kugirira neza hari umwami ashaka kukubohora hari umwami yitanze ku musaraba kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azopfa rubi ariko twese turaga ubugingo rero Imana yo mwijuru yampezagirira mwemu yera mukunzi nkunda mufasha mwiza twahawe ndasenze buri jambo ryagure kandi ribe rinini mu mitima y'abantu rigere kuri benshi abazimiye abataranzera umwami abo satana twaje igitugu bose bashikirwe n'ijambo ryahawe cyo babo barasira umwiza wusuke ku buzima bwabo ariko bizere Kristo umwagazi w'Imana nzima wapfuye mu ijuru aje gukiza no kubohora abazimiye mwami ndagukunda kandi ndagushimira uri umwiza ikuragahezagirwa twaraguhawe uri inshuti nziza uradukunda twese ndabizi mwami ushimagizwe kandi wubahwe na bose mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise amen mwarahezagirwa